kaze muri kino kiganiro ca Burakeye. Zuko ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Ndabaramukije mwese muriko murumviriza kino kiganiro ca Burakeye. Mwese mugikurikirana, Imana ishishikare kubahezagira, Imana ibagirire neza kuko mugira neza kugira ngo kuko mwemera kwiga mu ijambo ry'Imana mu gitondo, hanyuma canke amasariye yose uba ucumbiye ko, hanyuma akagufasha mugasenga Imana. Imana nayo irakunda ko umuntu yumviriza ijambo ryayo, hanyuma kandi agasenga nicyo gikuru, hanyuma agashingira abandi ntayo. Reka turabe amajambo tugomba uno munsi turabe ijambo rivuga ngo ubutumwa bwiza icarico. Ubutumwa, hariho ubutumwa bubi. Ubwo butumwa bubi butuma abantu bacika ivutu. Ubutumwa bubi buratuma abantu n'uguhunga bahunga. Ubutumwa bubi buratuma abantu bacika ivutu. Ubutumwa bubi buratuma abantu barira, ariko ubutumwa bwiza buhumuriza imitima. Imitima irahumura. Reka rero dusome amajambo ari mu gitabo cy'Abaroma, igice ni ca mbere ku murongo wa 16 turageza ku murongo wa 17. Ni mirongo ibiri gusa tugomba dusome. Umutwe w'amajambo avuga ngo ubutumwa icarico. Avuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Butantera isoni ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ariho ukugoroka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, ukagwiza ukwizera nk'uko byanditswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Imana nishimwe cyane. N'aya majambo rero tugomba tuvugane. Uyu Pawulo yariko arabwira aba bantu b'i Roma. Abantu b'i Roma ubutumwa bwarabashikiriye, bamaze kuvuga ubutumwa bwiza. Pawulo siwe yababwiye ubutumwa bwiza, mugabo baronse ubutumwa bwiza. Bamwe bavuga yuko baba baronse ubutumwa bwiza biciye kuri ba bantu bari baje ku munsi wa Pentekote. Umunsi wa Pentekote bamaze kuvuga amajambo y'Imana, baciye bavaho basubira hari iwabo, hanyuma ubutumwa bwiza i Roma barabukwiza, abantu barakizwa. Mugabo rero babucanga n'ivyagezwe, kuko abayuda bariyo baca bucanga n'ivyagezwe. Hanyuma Pawulo rero abandikira aya majambo arababwira ati nagomba ndababwira ubutumwa icarico. Aravuga ati ubutumwa ni iki? Ubutumwa bwiza ati ntibuteye isoni. Ubwa mbere bwo butumwa bwiza ntibuteye isoni. Ubugira kabiri ni ubushobozi bw'Imana. Ubugira gatatu buzanira uwizera wese agakiza, hanyuma ngo uhereye ku Muyuda ukageza no ku Mugiriki. Rero Pawulo nyene agomba kubwira abantu, avuga ati rero ubutumwa bwiza ntibukwiye gutera isoni umuntu, kuko hari abantu usanga baterwa isoni no kuvuga ubutumwa bwiza, ugasanga ntibagomba kwemera. Niyo hageze igihe bamubwira ati we ntukinu icupa, baca bavuga ati jewe ndagwaye ndi ku miti. Mugabo yanse kuvuga ko ari umukristo. Mugabo yarakwiye kwemanga akavuga ati jewe ndi umukristo. Nuko uriya mukobwa w'umwongereza yavuze muri rya ndirimbo yiwe 118 yavuze ngo jewe ndi umukristo. 108 yavuze ngo jewe ndi umukristo, nzokwama ndiwe mu bintu byose gushitsa gupfa. Niko yaririmbye. Rero aravuga ati rero ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Ikigira kabiri ni ubushobozi bw'Imana, n'ububasha. Ijambo ry'Imana ryurutse rirahindura umuntu. Umuntu yahora ari umusuma agaheba ubusuma, umuntu yahora ari umusambanyi akabiheba, umuntu yahora ari imborerwa akabiheba akabivamo, kandi mu byahora bimubera inyungu byose bigahinduka ubuhombe. Aravuga ati kandi ubwo bushobozi rero buzanira uwizera wese agakiza. Umuntu iyo yizeye, atarizera aba ari mu rupfu. Mugabo iyo yizeye ava mu rupfu akaja mu bugingo. Imana nishimwe cyane. Ava mu rupfu akaja mu bugingo. Nico gituma ngaha twumvize ngo ubwo butumwa bwiza buzanira umuntu yizeye agakiza, kandi uhereye ku Muyuda. Abayuda bakijwe nabo nyene baronka agakiza, abanyamahanga bakijwe nabo nyene baronka agakiza.
Nico gituma rero ubwo bushobozi ubwo butumwa bwiza ntibugira urubibi, ntibugira umupaka. Oya, yaba umuyuda abwizeye arakira, yaba umugiriki abwizeye arakira, yaba uwundi wari we wese. Aha bagomba kuvuga ko abagiriki baserukira twebwe abanyamahanga, tutari abayuda, niko bagombye kuvuga. Hama aravuga ati rero ngo kuko muri ubwo butumwa bwiza ari ukugororoka kuva. Nta muntu ashobora kugororwa n'ibindi bintu, nta muntu ashobora kugororwa n'ingeso nuko agifise ingeso nziza. Oya, ivyo kunda mugabo ico bikora cyose ubwo butumwa bwiza buragorora umuntu akagororoka, akumva ko muri we harimo justice, muri we harimo ubutungane muri we, akumva nta kimucira urubanza. Kugoroka kandi kuva ku Mana niho guhishurirwa. Umuntu iyo ariko arumva ubutumwa bwiza yumva kugoroka kuva ku Mana guhishurwa n'ubwo butumwa bwiza. Imana nishimwe cyane. Ubutumwa bwiza nibwo buhishura ukugororoka kw'Imana, kandi ngo guhesha uwizera kukagwiza ukwizera. Umuntu agwiza ukwizera, wesha ukwizera kukagwiza n'ukwizera. Umuntu akizera n'ibitabaho ko bishobora kubaho, umuntu akizera nyene, kuko abantu iyo bariko barabwira ko hazobaho urubanza, abantu baribaza ngo urubanza n'urwaye, Imana izoca urubanza ngo urubanza n'urwaye. Mugabo twebwe twizera duca tubona ati aho konzo hava ncika urubanza nk'abanyabyaha, ndakwiye kwizera Yesu Kristo, nibyo biba bikwiye. Hanyuma rero ngo guhesha ukwizera ukagwiza ukwizera, ngo nk'uko ngo handitswe ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Umugororotsi, umuntu wese agorotse akwiye kubeshwaho no kwizera. Nico gituma rero ubutumwa bwiza butakwiye kudutera isoni, kubwakira ni ikintu cyiza. Kandi wowe utarakira Yesu Kristo ngo kubera umwanya w'umukiza wawe. Ijambo ry'Imana riravuga neza hariya mu Vyahishuriwe Yohana 3:20 iravuga ngo mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumvisha yanje kugura ndinjira dusangira. Umwugururiye arinjira Yesu akaza mu bugingo bwawe, hanyuma aje mu bugingo bwawe, hanyuma kandi ucicika umwana w'Imana. Niko ijambo ry'Imana riratubwira neza hariya mu ntuze muri ubutumwa bwiza bwa Yohana. Haratubwira neza, haravuga neza ngo abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nico gituma rero kwizera, uhitamo Yesu, ubuhisemo ikintu cyiza. Kandi ubwo butumwa bwiza bukwiye kuvugwa mu izina rya Yesu, niho bukwiye kuvugwa. N'ahandi bukwiye kuvugwa atari mu izina rya Yesu, niho bukwiye kuvugwa. Nico gituma rero ubutumwa bwiza natwe bwaraduhinduye. Kera twari babi, mugabo twarahindutse. Nico gituma nawe ubwizeye buraguhindura ugacika umwana w'Imana. Ngaya majambo rero twari tugomba kuvugana kuri uno munsi, bagomba kuvugana ubutumwa bwiza icyari cyo. Ni inkuru nziza bitangwa na Yesu Kristo, yemeye gupfa ku musaraba azira ibyaha byacu, kandi ubone bashobora kudukiza ibyaha, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Tumwizeye ucika abana b'Imana. Nico gituma nakugira inama uno munsi, umuhitemwo umwizere. Wowe utaramwizera nawe wasubiye inyuma, umugaruke ko wakunda guhari. Nagomba sengerera amajambo nawe ufatanye mu gusenga. Mana Data wa twese byagiye mu ijuru, hezagire ino jambo ryawe ubutumwa bwiza, kugira ngo se mwana w'Imana umuntu wese aryumvise rimukore ku mutima aguhindukire, kuko ibintu byose twumva si ubutumwa bwiza, ari ubutumwa bubi. Ariko iri jambo ry'Imana rifise ubushobozi bwo guhindura uwo ari we wese. Urakoze, uhezagire ijambo ryawe rigira ububasha, rigira ubushobozi, umuntu wese azoryumva. Mana yacu gira neza, uryumva agwaye akire, uryumva abohoke, uryumva Mana yacu gira neza afise ibibazo, Mana yacu gira neza ibibazo byose bironke inyishu. Mu izina ry'Umukiza wacu Yesu Kristo.